bakunzi aho ri CANAAN TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Nta kindi ubereye muremyi w'ijuru n'isi atari gushimwa no gushimagizwa nawe waremye. Nta kindi ukwiriye atari kuririmba no gutazigwa mwami Imana nabo waremye bose. Nanje unyemerera iki gitondo unyakirira amashimwe yanje mwami, kandi nsengera na bene data bose ngo wumva amashimwe bagushimira muri iki gitondo. Igitondo ciza turemeye kugira ngo tukinezererwemwo, igitondo ciza turemeye kugira ngo tube mu ijambo ryawe. Rero nsavye ubushobozi bwa mpemu yera kugira ngo mpemu yera unyuzuze kandi unyuzuze amavuta yawe, kugira ngo aho nasama hose mvuga mvugishwe nawe, kuko ninavugishwa nawe abana b'Imana bagirirwa neza. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje komeye kubana nanje, hama icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise, amen amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza muri iki gitondo ni ijambo rivuga ngo ukwiye kuba maso gusumba uko wari umeze, kuko igihe ni kibi. Haleluya. Dukwiye kuba maso bantu b'Imana kuko isi igeze kure. Abantu bafise amaso yo mu mwuka barashobora gutahura igihe turimo ko ari igihe umwami wacu yavuze. Bya bimenyetso bimwe bikomeye bitwereka ko umwami Imana ari hafi. Rero nk'abana b'Imana turakwiye gusenga cyane, turakwiye kuba maso. Haleluya. Turakwiye kuba maso. Isi ntidutware, kuko murabona ko nibihe biba bike, ugasanga umwanya urawubuze n'uwo kwiherera ngo ufate umwanya ukwiye wo gusenga. Ariko dukwiye kuba maso. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo igice ca 25. Turasoma kuva ku murongo wa mbere dushike ku murongo wa 5. Ico gihe ubwami bwo mu ijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bijuju, abandi 5 bari abanyabwenge. Kuko vya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajananye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Amen. Negomba kuvuga cyane kuri izi nkumi 10. Haleluya. Kuri izi nkumi 10. Izi nkumi 10 zigereranywa n'umugeni wa Kristo uyu munsi. Haleluya. Umva ko hari nko 5 bari bazi ubwenge, mu kanya gato kabo bari bafise, bararondera n'akanya ko kuba imbere y'Imana kugira ngo igicaniro cyo mu mutima kigume caka. Haleluya. Kugira ngo bagume bare yankominiyo na mpemu yera, bagumana ubusaba imigenderanire na mpemu yera. Haleluya. Abandi nabo 5 baragiye barisinzirira, babona ko ni vya bindi Yesu bamuvuze kera, Yesu bavuze kwaje kuva kera, none ntaraza. Urumva baba muri ivyo. Nkuko n'uyu munsi ibintu vy'Imana abantu benshi n'abari mu nzu y'Imana, kuko ibi nimwibaze ngo vyabwirwa abadakijijwe batazi Imana. Iri jambo ntiribwirwa batazi Imana, ririko ribwirwa abantu bazi Imana. Ko no mwishengero hari abantu basinziriye, ariko ijambo ry'Imana riradukebuye ngo tube abanyabwenge. Haleluya. Tuba abanyabwenge, twige kwigera kubihe, kuko Kristo byose yagiye abivuze. Haleluya. Yagiye abihishuye, kuko abigishwa biwe baramubajije ati none kuvuze ngo uragiye kandi uzogaruka, atuzogaruka ryari? Atuzogaruka ryari? Yesu arababwira tumva ati jewe sinzi umunsi, sinzi umwaka, sinzi ukwezi, sinzi nta na kimwe nzi, atariko uwuzi ibi vyose ni data wa twese. Atariko nk'abakunzi banje nagira ndabibiri banga ndababwire ibimenyetso bizobereka ukugaruka kwanje. Ati nimwabona urukundo warabuze waratimbye, ati muze mumenye ko ndi hafi.
ati nimwumva intambara n'impuha z'intambara, ati ikindi kimenyetso kizobereka ko ndi hagufi. Bantu b'Imana, intambara tumaze iminsi turi twumva hirya no hino, wumva bamwe bihaya ubugabo bafise, abandi bihaye ubugabo bafise, bavuga ko bashobora gufutisa umunota n'uwundi. Urumva ivyo byose bidukangure. Haleluya. Ibyo byose bidukangure tumenye ko umwami wacu ari kw'irembo. Aravuga ati nimubona ubwenge bwabaye bwinshi, burenze ukwiyumvira k'umuntu, ati ibyo byose bize bibereke ko ndi kw'irembo. Haleluya. Uyu munsi urabona ko abantu bariko bafise ubwenge burenze, bariko barakora ibintu bitangaje ndetse birenze, bariko baragomba no kurusha Imana, bariko barakora ibintu Imana itigeze ishinga. Rero ibyo byose Imana ntishobora kubyihanganira, ntishobora kubyara ibintu Imana idashobora kwihanganira. Naraye nsubiye gutangara, nangazwa n'uyu muriro wabaye Los Angeles, mu gihugu cy'igihangange nka Amerika. Ariko uyu munsi ukumva ngo umuriro wabananiye, kuko nibi yarabivuze ati muzobona ibyaduka byinshi, imiriro, imyuzure, ati ibyo byose, ati kandi n'ubuhakanyi buzogwira. Aho umuntu akubwira yuko yumva ko ashobora kuvuga n'ijwi rirenga mu bantu bagakoma amashi, ngo igisagara cyacu nta Mana ibamwo, kitaba mw'Imana. Sinzi ko mugerageza gushira mu bwonko bwanyu uru rugezo abantu bagezemo. Ukumva umuntu ngo yakoze robo ayishizemo umuntu ngo abeho. Hari ibintu ubona ubwenge nawe bukurengeye. Ibi biri mu bimenyetso Kristo bwiwe yivugiye bizotwereka yuko igihe cyo kuramukwa kigeze. Haleluya. Abakobwa batanu bo bari bazi kurimbura ku bihe, baravuga ngo naho uyu munsi hari akazi kenshi, n'uyu munsi hari kuko hinge ndababwire Satani ikintu nabonye akora, kandi n'ubu biraje kandi bijegwiriye cyane. Aho ubuzima bugiye kugorana, ugasanga umuntu ntakironka n'umwanya wo kwikorakora ngo yiyumve ko akiriho, kubera kwiruka kugwana n'ubuzima urabe ingene ushobora kubaho. Ibi byose igikorwa c'umwase sigikorwa c'Imana. Ariko umunyabwenge, haleluya, no muri ibyo bihe bigoye, no muri ibyo bihari kwiruka, no ibyo bihari kuruha, aravuga ati ndarondera akanya. Haleluya. Ndarondera akanya kugira ngo ngaburire umuntu wanje w'imbere, kugira ngo amavuta gumatemba muri jewe. Haleluya. Kuko ahandi ho isi irashobora kukumya ikakugira igiti, umva igiti cumye kera, kubera ubuzima bugoye, kubera ibyago ari byinshi, kandi usi umugambi w'Imana n'umugambi wa Satani ukurusha abana b'Imana, kugira ngo bose bamere nk'aba bakobwa batanu bibijuju batamenye kurimbura kubihe, batamenye kuraba umwanya. Haleluya. Rero umuntu w'Imana ndagomba kugutera intege, mu kanya gato ufise, mu muruho mwinshi ufise, rondera umwanya wo kubana n'Imana. Haleluya. Rondera akanya ko kubana n'Imana yawe, kuko Imana nayo nsubiye kuyitinya pe. Aho umuntu aryama ari umutunzi ariko akabyuka ari umukene, atagira n'impuzu yambaye, akaryama ari umutunzi yirata ko afise ibitayega, aba mu nzu bakubwira ko yubatse ku miliyari n'amamiliyari y'amadolari, ukabona igitondo kimwe, igitondo cyose minota, bya bintu byose nta kintu na kimwe kikihari.
none bantu b'Imana mwumva dukwiye kwirata iki? Mwumva dukwiye kwirata iki? Ntidukwiye kwirata umuremyi w'ijuru n'isi waturindira ibyo dufise, warinda ubugingo bwacu, warinda n'amagara yacu. Siwe dukwiye guha icubahiro gusumba, kuko adateramye. Haleluya. Ngo Imana idateramye, ngo bateramye bateranira ubusa. Igisagara Imana itakirinze nico rindwa n'umuntu. Bari bafise abasirikare, bari bafise ibikoho bikomeye, bari bafise ibintu byose bibaho. None mubona hari cyabarinze abantu b'Imana? Mubona hari cyabarinze? None weho utize iyo Mana, utarondeye iyo Mana, ngo ikubera umurinzi, kubera umutabazi, kubera umwungeri, kuragirire, wumva none wo kwirata iki? Imana idufashe. Aba bakobwa batanu ngo amatara yabo yarimwe amavuta. Ngaho usomye ku murongo wo hepfo wa 6, ngo mu gicugu ngo humvikana ugwamo, ngo nguyu mukwe nimusohoke mumusanganire, ngo buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Bya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhe se ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima. Mwavyumvise? Ibijuju umukwa azoza abantu b'Imana, kandi n'igihe ataraza, ataraza kuba maso bibere inyungu wewe, bibere inyungu wewe, kuko yishurirwa amabanga. Erega hari abantu nk'uyu munsi bakubwira ati tekinoloji n'ukuri terambere ni sawa, ni sawa. Mugabo umunyabwenge we aramenya ati terambere sirisanzwe, iri terambere hari ico ririko rirabura, hari ico ririko rirabura. Ahubwo aho gusinzira kegera cyane, agahwekera imbere y'Imana, agasenga gose, akarondera ubushobozi, akarondera amavuta y'Imana. Ariko abandi bakanezerwa n'iki? Bakanezerwa n'aho iterambere rigeze. Ngo uyu munsi ngo ifaranga rimwe, ishengero idini rimwe, ubuganzu umwe, tukumva ngo ni iterambere. Ariko umunyabwenge we ahubwo abandanya kwegera, abandanya kurondera Imana, abandanya kumenya ngo igihe cyabuwe n'umwami Imana kiri hagufi. Reka nitegure, agahora yiteguye uko bukeye nuko bwije, igicaniro cyo mu mutima we kagaguma caka. Rero umuntu w'Imana ndagukangura, haleluya, ndagukangura mwituririmo. Iyi si ntacugaba na kimwe, iyi si ntacugaba na kimwe, ntacongaba na kimwe. Ibintu ni ivy'Imana, haleluya. Kandi Imana ibyakiriraho igombera cyangwa ikabiguheraho ishakiye. Rero ufise ubuzima bwawe mu kiganza ciwe, akagira n'ubutunzi wirata mu kiganza ciwe, urakwiye kumuha umwanya, haleluya. Urakwiye kumuha ubugingo bwawe, urakwiye kumwizera, urakwiye kumuhungirako, kuko niwe muteramyi w'ubugingo bwawe. Ntacyo woronka, ntacyo wokwibikira atari wakikubikiye, ntacyo wokwiha atari wakiguhaye. Rero ndagukebuye ngo muri iri jambo Imana irungitse muri iki gitondo, ngo ntube muri ibi bijuju bitanu, abakobwa batanu b'ibijuju, ariko ube muri aba bakobwa batanu b'abanyabwenge, bama biteze, bama bagavye. Haleluya. Nawe wamugavye, kuko inzamba y'akabanga yovuga, hama ukazosigara urira ngo iyo menya. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Ubereye gushimwa murengezi w'ubugingo bwanje, kuko ivyo dukorera ni vyiza gusa, kandi ijambo ryawe mwami Imana wasize uritubwiye, kandi baduhaye na mpwemu yera riduhishurira. Ninasenze nsaba mpwemu yera umufasha mwiza, ngo ijambo ryagure mu mitima y'abaryumva, kugira ngo bakomeze kuba maso, twese dukomeze kuba maso, kuko igihe cawe kiri hagufi. Ndagushimiye, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu zenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.